bamwe mu bakinnyi baba baramamaye kandi bafite umutungo uhambaye ni nka Lionel Messi utunze miliyoni 850 z'amadolari y'Amerika, Cristiano Ronaldo utunze arenga miliyoni 800 z'amadolari y'Amerika, Kylian Mbappé utunze miliyoni 250 z'amadolari y'Amerika, Vinicius Junior utunze miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika, Neymar Junior dos Santos utunze arenga miliyoni 350 z'amadolari y'Amerika, Ronaldinho utunze miliyoni 90 z'amadolari y'Amerika. Wabuze abakinnyi 10 b'umupira bamenyekanye cyane mu Rwanda ndetse bafite umutungo utangaje. Menya ibyo benshi batari bazi kuri abo bakinnyi, aho banyuze, uko bitwaye mu makipe atandukanye ndetse n'agaciro k'umutungo wabo mu madolari n'ifaranga ry'u Rwanda. Nje mujye kubana nitwa Ufitenema Yves. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, kora subscribe maze uzajya ubasha kubona ibiganiro byacu ko tubyaprodinze. Mbahaye ikaze. Ku mwanya wa 10 turasanga Iranzi Jean Claude. Uyu mukinnyi Jean Claude akaba yaragize uruhare rukomeye mu ikipe y'igihugu n'amakipe yo mu Rwanda, akaba afite imyaka 31, akaba yaragiye aca mu makipe atandukanye nka APR FC ndetse n'ubwo bakakina mu Mavubi, ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Twifashishije ibinyamakuru bitandukanye twaje gusanga ko amafaranga ye y'ibihumbi 80 by'amadolari y'Amerika mu mafaranga y'u Rwanda ni miliyoni 104 z'amafaranga y'u Rwanda n'ubundi. Ku mwanya wa 9 turasanga Ndori Jean Claude. Uyu mukinnyi akaba yarabaye umunyezamu w'ibihe byose w'amakipe arimo nka Marine FC, APR FC ndetse n'Amavubi nk'ikipe y'igihugu. Icyamumenyekanishije ni umwe mu banyezamu b'inkorokoro wo mu Rwanda yakiniye APR FC mu gihe kirekire ndetse no mu kipe y'igihugu. Amafaranga ye tugereranyije twifashishije ibinyamakuru bigiye bitandukanye turaza gusanga ko angana n'ibihumbi 80 by'amadolari y'Amerika, n'ubundi angana na miliyoni 104 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 8 twashyize Lamine Moro ukomoka muri Ghana. Yamenyekanye cyane muri Young Africans aho yakinaga muri Tanzania ndetse akaba yarakiniye Rayon Sport yo mu Rwanda. Uyu mukinnyi azwiho gukina neza mu bwuganizi cyangwa se defense. Ni umwe mu bakinnyi bari bitwezeho byinshi muri Rayon Sport. Uyu mukinnyi twakubwira ko afite imyaka 31 kandi amafaranga ye ari hagati y'ibihumbi 100 by'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga miliyoni 130 z'amafaranga y'u Rwanda. 7 Eric Ndayishimiye, umukinnyi w'icyamamare cyane cyangwa se benshi bagiye bamwita Bakame. Amateka ye wayamenyera mu ikipe nka Atraco FC yakiniye 2008 kugeza 2009, umwaka umwe, APR FC kuva 2009 kugeza 2013, Rayon Sport kuva 2013 kugeza ubu ngubu. Uyu mukinnyi ni icyamamare cyane. Twakubwira ko uyu mukinnyi ari umukinnyi w'imyaka 33, akaba atunze amafaranga abarirwa mu bihumbi 100 by'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga miliyoni 130 z'amafaranga y'u Rwanda. 6 turasanga Jacques Tuyisenge. Uyu nguyu yagiye akina mu makipe nka Kiyovu Sport yakiniye kuva 2009 kugeza 2011, Police FC yakiniye kuva 2011 kugeza 2015, Gor Mahia yakiniye kuva 2016 kugeza 2019. Yatsindiye ikipe ibitego 50. Aba n'umwe mu bakinnyi b'ingenzi muri iyi kipe. Petro de Rwanda yo muri Angola yakiniye 2019 kugeza 2020 ndetse akaba yarakiniye APR FC kuva 2020 kugeza ubu. Uyu mukinnyi amafaranga ye tugereranyije n'ibinyamakuru uko byagiye bibitangaza turaza gusanga ko afite ibihumbi 150 by'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga miliyoni 195 z'amafaranga y'u Rwanda. 5 Olivier Karekezi, umukinnyi w'imyaka 41, umukinnyi wa Bisezeye. Uyu nguyu yabaye icyitegererezo muri ruhago y'igihugu ndetse n'uruhago yo hanze y'u Rwanda. Amateka ye ni mu makipe agiye atandukanye tugiye kubarundorera ni nka APR FC yakiniye 2002 kugeza 2004, Helsing Bogs EF yakiniye 2005 kugeza 2007. Icyo twababwira ni uko yatsindiye ikipe ibitego 18 mu mikino 60. Hamar Cameratene kuva 2008 kugeza 2009, Stars IF kuva 2010 kugeza 2011, APR FC kuva 2011 kugeza 2012, CA Byzantium kuva 2012 kugeza 2013, Trelleborgs FF kuva
2014, RAIF 2015 kugeza 2017 ndetse no kuva 2018 kugeza 2019. Uyu mukinnyi ni umukinnyi n'ubundi twabwiye ko ari umukinnyi w'imyaka 41, atunze amafaranga abarirwa mu 150 by'amadolari y'Amerika. Tushyize mu manyarwanda turaza gusanga ko ari miliyoni 195 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa kane twashyizeho bita Emmanuel Okwi. Uyu nguyu ni umukinnyi w'imyaka 32. Amateka ye wayasanga mu makipe yagiye akinira nka SC Villa yo muri Uganda, Simba Sport Club Tanzania. Yakiniye ikipe inshuro nyinshi mu bigiye bitandukanye, Etoile du Sahel yo muri Tunisia, Young Africans yo muri Tanzania, Al Ittihad Alexandria yo muri Egypt cyangwa se Egiputa, Kiyovu Sport Rwanda mu 2023. Ni umwe mu bakinnyi bahembwa menshi muri shampiyona y'u Rwanda. Ubumenyi bwe mu gutsinda ibitego hamwe n'amateka afite muri ruhago ya Afurika y'Iburasirazuba byamugize icyamamare. Uyu mukinnyi atunze amafaranga abarirwa hagati y'200,000 by'amadolari y'Amerika. Tuyashyize mu manyarwanda twaje gusanga ko ari miliyoni 260 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu mwanya wa gatatu turasanga Jimmy Mulisa. Uyu ni umukinnyi cyangwa se umutoza wagiye umenyekana cyane mu makipe yagiye anyuramo mu myaka yagiye ishira, nka Hari Bengaluru yakiniye kuva 2001 kugeza 2002, APR FC yakiniye kuva 2002 kugeza 2005, Haiphong FC yakiniye 2005, Reyes Mons yakiniye 2005, KRC Meterene yakiniye 2006, RFC Turunai yakiniye kuva 2006 kugeza 2007, KFC Hame yakiniye kuva 2007 kugeza 2008, SV Roeselare yakiniye kuva 2008 kugeza 2010, KSK Beveragen yakiniye kuva 2008 kugeza 2009 ku butumwa, Seahul Piatra Neme yakiniye kuva 2010, Shakhtar Karagandi kuva 2010, FC Vostok 2011 ndetse n'izindi yagiye akina, kuko tuzivuze ntabwo bwakira bugake. Uyu mukinnyi ni icyamamare cyane. Uyu mukinnyi bivuga ko atunze amafaranga ari hagati y'200,000 by'amadolari y'Amerika. Tuyashyize mu manyarwanda turaza gusanga ko ari miliyoni 260 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa kabiri turasanga Haruna Niyonzima. Uyu nguyu yakoze amateka muri Etincelles, yakiniye kuva 2005, Rayon Sport kuva 2005 kugeza 2007, akinira APR FC kuva 2007 kugeza 2011, Young Africans yo muri Tanzania yakiniye kuva 2011 kugeza 2017, Simba Sport Club yakiniye kuva 2017 kugeza 2019, AS Kigali yakiniye kuva 2019, Young Africans yongeye gusubiramo yo muri Tanzania akayikinira kuva 2020 kugeza 2021, AS Kigali akinira 2021 kugeza 2022, AI Town yakiniye kuva 2022. Uyu mukinnyi n'ubundi Niyonzima, umukinnyi ukomoka mu Rwanda utunze amafaranga angana n'250,000 by'amadolari y'Amerika. Tuyashyize mu Nyarwanda turaza gusanga ko ari miliyoni 325. Ku mwanya wa mbere turasanga Meddie Kagere. Uyu nguyu yakoze amateka muri Mbale Heroes FC yakiniye 2004 kugeza 2006, Atraco FC yakiniye 2006, Kiyovu Sport yakiniye 2007 kugeza 2008, Mukura Victory Sport yakiniye kuva 2008 kugeza 2009, Police FC yakiniye kuva 2010 kugeza 2012, S Zaris yakiniye 2012, Rayon Sport yakiniye 2013 kugeza 2014, KFT Rana yakiniye 2014 kugeza 2015, Gor Mahia yakiniye 2015 kugeza 2018. Uyu muri iyi kipe yatsindiyemo ibitego 43 mu mikino 83 yonyine. Uyu nguyu nanone yakiniye muri Simba Sport Club kuva 2018 kugeza 2022, akaba yaratsindiye iyi kipe ibitego 52 mu mikino 76 yonyine. Singida Fountain Gate yakiniye kuva 2023 kugeza 2024. Uyu nguyu akaba akina muri Namungo. Uyu nguyu afite amafaranga angana
n'ibihumbi 300 by'amadolari y'Amerika. Tuyishyize mu Nyarwanda turaza gusanga ko ari miliyoni 390 z'amafaranga y'u Rwanda. Ndabashimiye mwese twabonye muri iyi video. Ndi Ufiteinima Yves, tuzakomeza kubana mu bindi biganiro. Mukomeza kwandika muri comment section uko mwabonye kino kiganiro, kandi mutubwira n'ibyo mwifuza ko twabakorera. Imana ibarinde, ndabakunda.